nubwo abantu bagutaye ariko Imana ntabwo yagutaye, nubwo abantu bakwibagiye ariko Imana ntabwo yakwibagiwe, nubwo ubona umenga isa nkaho yagutaye, biravuga ngo mbaye ngutaye akanya gato ngo ariko nzakwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Hari ibihe tubamwo, hari ibihe ducamwo ukamengo Imana yadutaye ariko ntabwo iba yadutaye vy'ukuri. Ni imvugo bakoresheje mu kwandika ngo mbaye ngutaye akanya gato ngo ariko igihe kizagera ngo nkwiyegereze ngufitiye imbabazi nyinshi. Igihe rero igaragara nkaho umengo yagutaye ni cyagiye uba mu buzima ukabona umengo Imana nta kiri kirakora mu byo uri kurayibwira, mu byo uri kurayisaba, ariko vy'ukuri ibiri kure yawe gatoya, ibiri nyuma yawe gatoya, ibiri kirakora ibimatanye n'ubuzima bwawe, ibiri kirakora ibimatanye na birya uri kurayisaba, mugabo ikareka kubigaragaza muri uwo mwanya kubera umwanya wayo utaba uragera. Niyo mpamvu ugeze hari imbere ugakomeza kwihangana, mu kanya gatoya ushobora kubona vya bindi wasengeraga wanibagiwe, wanabivuyeho ugasengera ibindi, ukabona biriko biraza ku mugaragaro, ukabona Imana iriko irakora, ukibaza ngo kumbure n'ubuntu Imana ingiriye ntabwo ibi bintu nari nabisabye. Oya, warabisabye, ahubwo nuko wibagiwe igihe wabisabiyeho, wabivuye ko kubera wabonye vyatinze kuba. Imana ntabwo yagutaye, ntabwo yaguhevye. Igihe kizagera ubuzima bwawe bushinduke, mibereho yawe ishinduke, izi ubona umengana imisozi igihe kizagera bihinduka ibiyaya, abona umengana ibishoboka igihe kizagera ivyo ngivyo ubona umengana ibishoboka bihinduke ibishoboka, abona umengana kure igihe kizagera uhisange. Mwarahezagiwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rirafise teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo amasengesho Imana yishura. Amasengesho Imana yishura. Tugiye kuvuga amasengesho Imana yishura. Turabaramukije mwese rero bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Umwami Imana nakomeze kubana namwe. Turagushimira kuba wahisemwo gukurikirana ino chano yanyu ya Haracariho Ivyizigiro TV. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bukomeze kubana nawe. Turagushimira umaze gukanda subscribe cyangwa sabone, turagushimira nawe ushiraho like, turagushimira nawe wandika muri komanteri icyagufashije, ndetse nawe ukanda partage ugasangiza abandi ino nyigisho. Ivyo byose uri kurabikora, uri kuradutera intege zo gukora ibindi biganiro, ko tuca tubona ko ari abantu bariko barakurikirana ivyigwa, ibiganiro tuba turiko turacishaho. Ivyo bikadutera intege zo gutegura izindi nyigisho kugira ngo tubandanye tumenya ibintu bitandukanye. Imana ihabwa icubahiro. Rero nimbore rya mbere udukurikiranye kuri no channel, gira wihuse ukande subscribe canke sabone kugira ngo ibindi biganiro bizaza nibizagucike. Duheruka rero kuvugana gucigwa cyari gifise teme ivuga ngo Imana niyishura amasengesho yose. Twaravuze ibintu 8 bituma Imana idasubiza amasengesho yawe yose. Twaravuze ibintu 8 bishobora gutuma Imana itishura amasengesho yacu yose. Twararebeye hamwe dusanga Imana yaba yishura amasengesho yacu yose dusenga. Bamwe baba barapfuye, abandi baba barabaye imizimu, abandi baba barabaye ibimuga, abandi baba baribagiranye, abandi baba bafite amashusho ameze ukuntu, abandi baba barahindutse ibikoko, barahindutse imbwa, ko ari abantu bakuvumye ngurakabiki, abandi bagusengeye nabi, n'amasengesho nawe wisengeye. Ibaze rero Imana yiza kuyumva ari amasengesho yose waseze. Ibaze ibintu vyari wari kuba wikoreye, ibaze ibintu wari kwisangamo. Mfite umudamu nigeze gusengera, sanga yaramaze igihe asengera umugabo we ngapfe canke abo umusazi, yasenze ibintu byinshi Imana itumivunagura, yafata urugendo akavuga ati Imana fasha basi ntagaruke uru rugendo imodoka aza kugenderamo ize gupromoka, nze kumva banelefona ko yapfuye. Amarigiye asengera umugabo wiwe ayo masengesho. None yaza kubimbwira, ambwira ibibazo afite byo mu rugo. Noneho ndamusengera ndamubwira ati umugabo wawe wamusengeye nabi, kana
amasengesho yawe n'imyifato yawe wagiye umugaragariza, ingeso zawe zatumye umugabo wawe adashobora gutumbera mu nzira y'Imana. Amasengesho yawe mabi yatumye adashobora guhinduka. Hindura uburyo wamusengeyemo, aho uko ndiko ndabona Imana igiye kumuha agakiza kandi azaba umukozi w'Imana. Arandahira arambwira turavangiwe, ariko ndashima Imana ivyo nyene twavuze Imana iduhishuriye vyarabaye. Uwo mugabo no munsi tuvuganira aha ni umukozi w'Imana kandi ariko arakorera Imana. Amasengesho rero dusenga rimwe na rimwe arashobora kuba mabi kubera dusenga tutazi umugambi w'Imana, tutazi kahise na kubu na kazoza, bigatuma dusaba ibintu, ivyo bintu dusabye ugasanga biranyuranye n'umugambi w'Imana. Rero Imana nisubiza amasengesho yose, yaba yose yasubiza. Ibaze nk'uwo mugabo yari kuba yavunaguritse, yari kuba yabaye umusazi, yari kuba yatakaye, hari ibintu byinshi byari kumubaho. Hageze ahantu abonye ayo masengesho atariko yishugwa, aravuga ngo Mana tumunyica basi, njewe nimba umugabo wanje vyakunaniye kumwica basi tumunyica, ndambiwe buno buzima niko ndabamo, sinkeneye gutekera ngo mve mu rugo abantu babone naho kanye, tuma basunyica nimba umugabo vyakunaniye kumwica. Ibaze rero Imana iza kuyasubiza ayo masengesho. No musi babanye neza, urugo rwabo rurimo umugisha w'Imana, ariko igihe yasengaga nabi nta mpinduka yigeze abona. Yaje muhagarika gusenga amasengesho mabi no gusengera abandi nabi. Mwibuke ko turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Mwene so ateye imbere, nezererwa gutera imbere kwiwe. Nimba ateye imbere uno munsi, nawe uzatera imbere ejo. Turi ku murongo w'Imana. Wibabazwa n'ibyiza biriko biraba ku bandi. Niba abantu bariko barakoreshwa n'Imana, wigira ishari ngo bacafuze ku marezo sosio, udendekeranya amakuru y'ibinyoma ngo bagiye kuzimu bagizene. Niba vyakunaniye kuvuga ibindi bintu, reka gusebya abandi bantu. Imana ishimwe. Turiyo kuri teme ivuga ngo amasengesho Imana yishura. Nagira ngo dusome mu cyete cya mbere cya Yohana ibice 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Aravuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba itwumva, kandi ko tuzi yuko yumva ico duse ko tuzi yuko yumva ico dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisabye. Amen. Ndasubiyemwo ngo kandi ko tuzi yuko yumva ico dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisabye. Mugaruguru gatoya badutiriye ko attention, bavuze ngo iyumva gusenga kwacu ngo mu gihe dusavye ibintu bihwanye n'ivyo igomba. Isengesho rya mbere rero Imana yishura ni sengesho ni gihe dusavye ikintu, gusaba ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo. Ni gihe dusavye ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo. Ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo ni ikintu kimeze gute? Nugusaba ikintu Imana ibonamo inyungu, apana ikintu wewe ubonamo inyungu mu gihe wakigezemo, ariko nugusaba ikintu Imana izabonamo inyungu. Nimba ari akazi uri kurasaba Imana ibonemwo inyungu muri ako kazi. Ni mu gihe uri kurasaba akazi, mugaba ako kazi uri kurasaba ukaba uzakora cyangwa uzatanga amafaranga yawe mu kwagura ubwami bw'Imana, mu gufasha imfuvyi n'abapfakazi, ndetse no mu kugirira neza abari mu bibazo bitandukanye. Mana nishobora kuguha ibintu bizatuma usebya abandi, uhonyora ku bandi, usuzugura abandi. Mana izaguha ibintu bizatuma wubaha abandi, bizatuma izina ryayo rihabwa icubahiro, apana izina ryawe rihabwa icubahiro. Turabona Ana yarasenze asaba umwana Imana, kubera yasaba umwana mu bugombe bwiwiwe, isengesho rye ntabwo ryigeze ryumvigwa, kugeza igihe Ana yahindura isengesho aravuga ngo Mana ndakwinginze umwana, nzomutanga abe umukozi wawe ibihe byose, nzomutanga ugicaniro. Igihe yasenga gutyo agashiraho iryo sezerano, Imana yahisimuha umwana. Kubera iki? Yarasabye ikintu gihwanye n'ivyo Imana igomba. Imana yari ikeneye umuntu azosubirira Eli, kubera Eli yagombaga gutaha, yarashaje n'amaso ntiyarakibona neza. Abana biwe bari kumusubirira mu gukora igikorwa cy'ubuherezi, barabanyabyaha bakora
bakora ibyaha biteye n'ubwoba mbere, kubera byanasubije Abisirayeli inyuma. Bakoraga ibintu ntodondagurira hano, Imana idutabare cyane. Ariko Ana igihe yabona ubugaragwa buri ku gicaniro, akavuga ati Imana basi mu mwana we numuma nzomutanga azaba umukozi wawe agukorere ku gicaniro. Imana ikiraryoherwa kubona umuntu yemeye kuzatanga ikintu kizatuma izina ryo rihabwa icyubahiro rikomera. Imana yahise imuha umwana. Igihe cyose rero uzasaba ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo, Imana izakumva kandi Imana izagikora. Usomye mu gitabo cha Timoteyo, mucyete Paul yandikiye Timoteyo, yaravuze ikintu kijanye n'ubugombe bw'Imana mu bice byaho bibiri. Turabe ibice bibiri umurongo wa 4. Icyete cya kabiri Paul yandikiye Timoteyo, igice cya mbere Paul yandikiye Timoteyo, turabe ibice bibiri umurongo wa 4. Haravuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Ikintu cya mbere Imana igomba, iragomba ko abantu bose ngo bagirane bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Imana iragomba ko abantu bose bakizwa. Ibintu byose rero uzasaba Imana, reka bihagarare mu gakiza, bihagarare mu kwagura ubwami bw'Imana, mu gushigikira ivuga butumwa, mu gushigikira abakozi b'Imana, mu gushigikira ishengero, mu kwagura, mu kubaka imirimo y'Imana. Turabona Abisirayeli bigeze kuba baguwe neza mu gihe cyabo, ariko inyuma yaho biza guhinduka. Usonye mu gitabo cya Hagayi igice cya mbere, bitewe n'ingene inzu y'Imana yari ihovaguritse, abantu bakaguma bimbura bakirengagiza inzu y'Imana, birengagiza igikorwa cy'Imana. Birivuga ngo uwazana amafaranga akayashyira mu umufuko wiwe yasanga watobotse, agasanga amafaranga ntayakirimo. Uwimburaga agashyira mu bigega yasanga byaboze, kubera ko yirengagije igikorwa cy'Imana. Abandi bakarima ntibimbure, abandi bajya babigeza muhira bikangirika, abariye nabo ntibahage. Niko vyanditse aho muri Hagayi mu gice cya mbere. Abandi nabo bakambara imyenda ariko ntibashira imbeho, abandi bakarya ntibahage, bakarya ibintu byinshi ntibahage. Kubera iki? Bari birengagije inzu y'Imana. Mu yandi magambo, ubugombe bw'Imana ni ukwagura ubwami bwayo. Birivuga ngo Yesu misiyo ikomeye yaduhaye, usomye muri Matayo 2:8 ugahera ku 16 ukageza kuri 20. Mbere usomye n'ivyakozwe n'intumwa hariya igice cya mbere umurongo wa 8, havuga ngo muzahabwa ubushobozi mwe muyerani yabazaho, muzaba ivyabo navyo kushingira intare i Yerusalemu, i Yudaya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Turabona ko mwe muyera rero yaje, mwe muyera yaratanzwe. Mu yandi magambo, umuntu wese yizera gafise mwe muyera ntiyakagombye gusaba ibintu vyotuma izina rye gusa rihabwa icubahiro, yagombye gusaba ibintu vyotuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nimba wotanguza societe mugabo ukavuga ati umuntu wese azayikoramo ategerezwa kuba yizera Kristo, yarakire Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwe. Nimba ari umuntu nawe ayinjiyemo atarakira Yesu, itegeko ategerezwa kwizera Yesu, akavuka ubugira kabiri, ataranabatizwa akabatizwa. Ico ikaba ari sheria ushiraho. Hanyuma rero umuntu yaza ari umupagani akahakirira agakiza. Imana ishimwe cyane. Imana igomba kubaha ibintu ariko bizatuma izina ryayo rihabwa icubahiro. Nizaguha umwana azatuma wewe uhabwa icubahiro, kubera umwana si wo mutanga, ni Imana imutanga. Kandi Imana izana umwana yarasanzwe ariho, yari yarateguriye ibintu bizaba ku buzima bwe. Mugabo twebwe dutinda kwinjira mu mugambi wayo kubera tuba twatinze kumenya ubugombe bwayo. Igihe cyose utaramenya ubushake bwayo, uzatinda kwinjira mu isezerano, uzatinda kwinjira mu cy'Imana yateguye kubwo ubuzima bwawe, kubera ko nuramenya ivy'Imana ishaka kubwo ubuzima bwawe. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ukuri kose. Tangura uno munsi niba Imana yaraguhezagiye ukaba uri kurana isabana yandi mafaranga n'ibindi bikomeye, tangura ukoreshe muri utwo dukeya mu gushigikira igikorwa cy'Imana nivuga butumwa. Birivuga ngo n'ubumwizigirwa muri bike, Imana izaguha kuba umwizigirwa muri vyinshi. Turangirije kuri kino cya mbere, tuzavuga kandi ibintu 8 bituma Imana yishura amasengesho yacu. Amasengesho yacu
wacu azakwishurwa mu gihe tuzubahiriza zino principe umunani cyangwa zino nzira umunani. Icambere turangirijeho ni ugusaba ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo. Tuzamenya ubugombe bw'Imana biciye mu ijambo ry'Imana. Biciye mu ijambo ry'Imana turamenya ubugombe bwayo. Ibaza umuntu akagenda ku musozi agiye gusengera umunaka, agiye kumusengera nabi, ugasanga umuntu ariko arasenga ngo naka ave mu rugo we agwinjira, ariko arasengera naka ngakugwe mu kazi, nayo masengesho Imana izayumva gute? Usomye Yesaya 58 turabona ingene basenze bakisonzesha, ariko Imana irazinukwa ayo mafungo yabo nayo masengesho yabo, ngo kubera ngo basengera abandi nabi, abandi bakava mu masengesho bakubitana ibifusi, abandi bagakubitana ibifusi bari no mu masengesho, bagashwanira mu masengesho, abandi bagasengera abandi nabi, abandi bayavamo bakagirira abandi nabi. Ibyo bituma Imana rero irakara ivuga ati amasengesho yanyu ntabwo nayumva, ahubwo amasengesho mwari mukwiye gukora, mwari mukwiye gufasha abantu bari mu bibazo bitandukanye, ibintu mwene ivyo. Imana ibahezagire cyane. Nuva nurangiriza ngaho nyene mwibutsa gukanda subscribe nimba ari rya mbere ukurikiranye kino kiganiro. Haracari ivyizigiro kuri no channel ya Haracari Ivyizigiro TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubaba. Wifuza gusengerwa cyangwa ufite ikibazo cyanye ari umutwaro, ari ubugwayi, ari indoto ufise zakuzazaniye, twandikire kuri no nimero +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane.